mbere nuko hariho abantu bafatwa bagatwagwa ahantu hatazi cyo no kutarevuma. Ikigira kabiri nuko abafashwe n'abagiye mu busho bahohoterwa ubuzima amagara yabo ubuzima bwabo cyo no kwita torture. Ivyo rero bintu ni ibintu bibiri novuga bituma agateka kazina muntu karasubiye inyuma karasunyuma cyane mu gihugu. Ubuhoho novuga vyahora biri mu gisagara ca Bujumbura none no mu ntara za ruguru nuko ubufasha arahahoterwa igufa. Haraho batora ibiziga bafashwe bakamufata mu ahanana bakamusanga mu yindi ntara cyangwa mu yindi mutumba cyangwa mu yindi quartier yapfuye. Ivyo ni vyibonekeza ubu ndetse mbere uri kurabona kare ntibakirindira n'umuntu bafasha bafatiye ngaho ngo bamushikane no vugaho bahora bagira amatorture baramukubitira ngaho abantu babona. Aha no tankarorero nk'ejo nk'ivyo umuntu yiboneye mu maso mu yandi aho novuga kera kuva na kare umuntu ari mu rwego rw'igisirikare urwego rwo hejuru wasanga yubahitse aho twaboneye abantu mu majoro yakubitiwe mu kabare akubitwa n'abasoda nkawe harimo ndetse mbere n'uwo babanganye ipete. Ivyo rero ntivyari bimenyerewe mu gihugu. Tuvuga rero tuti twibaza tuti none igihugu kiriko kija babantu barafise icubahiro bamburirwa impuzu mu maso y'abantu. Ubikibondo abana bahora batubonye mu ofisi yawe nuti mbonye umuntu witeka cabona ko akwitirwa mu kabare akwitirwa n'abambaye impuzu novuga z'igihugu aho ntawuza aho babara mujanye. Rero nkagira nti ku igihugu abatwara igihugu no munsi amakungu n'abandi barakwiye kugaruka agateka gagarukirwa amateka gakora ukoze icyaha gihanirwa ku mateko novuga ko bakurikije amategeko